voice of hope. Mwiriwe nshuti bakunzi b'ikiganiro c'inkino c'abakiba ku munsi wa mbere, umunsi wa gatatu n'umunsi wa gatanu ku ijurire mesha la Voix d'espoir. Mwiriwe mwe muriko muratwumviriza muri 94 n'ibice bitatu, muriko muratwumviriza mwijana kwijana n'ibice 8. Reka tubahe mwiriwe namwe muriko murazokurikira mwaciye kuri internet, Facebook live tuba tuhari, internet www kaburungu radio Voix d'espoir kaburungu.org. Tuba tuhari, tukaba turi ku munsi wa gatatu igenekerezo ryanzwe imyandagaro umwaka wa 2024. Tugiye kujana nkuko twama turi batatu. Reka nkuramutse Grace niyo mukiza mubwira uti nti mwiriwe. Mwiriwe cyane Arno, ndagushimira ku kazi umpaye. Ndamutse abakozi ba Radio Voix d'espoir bose aho bari, ariyo ba Frifoden bayisa bose. Bose Claude Kwizera ganyo cha Hope Sport. Mwiriwe sangwa Hope Sport yo ku munsi wa gatatu. Urakoze cyane no gahungu nakamwe mwese n'umunezero mwishingira kubana nawe mu kiganiro cyo kuno munsi wa gatatu igenekerezo rya ndwi nyandagaro ize kumeze neza nko kumeze neza. Ni byose ni sawa. Hari umuntu yaririmbye ngo byose ni sawa. Ya ni ndayiririmbye. Byose ni sawa. Ubandanye tuzimye ubandanye Yesu byote ni sawa tuzimye ubandanye. Murumva rero ko twamaze kuza mu kiganiro c'inkino. Reka dushimire cyane mugenzi wacu Desire Kizere kumwe namwe kuvigiye saa 12 z'agatondo, kandi twizere ko mwayazi vyunguka kandi vyungurana. Reka duhikaze namwe muri ko muratwumviza mwamaze gushika ku meza kayabagu nawe utarabironka. Reka tukwifurize kubandanya wihangana imbere ni heza. Wowe wabironse ariko ntiwugare umuryango canke idirisha, gurura maze musangire wumve gene Yesu aryoshe, wumve gene Yesu agira neza. Tuba twizera ku munsi w'ejo nabonye unyandikira uvuga uti buma muri kikora ibintu bikomeye cyane ku mugwi ugiye guserukira Burundi muri CAF Champions League. Ni impore hari? Ni impore. Nditsuko kandi nako ni buma muru yaje kuronka ibitsindo bibiri inyuma yaho umugwi wa Vitalo ari babyifashemo neza mu gutanguza ibitsindo bibiri ku kirukino rangira ku bitsindo bibiri ku bindi. Bigaragaye ko ari Vitalo fise abakinyi ubona ko bari ku rundi rwego naho batari babatanguje mu rukino, ndetse na Bumamuru nuko babyerekanye nabo nyene ubona ko bagiye kwitegurira umwaka w'inkino mushasha 2024 ushimwa ko 2025 mu zindi nkomezi nkuko numenyereza twaba tubibashikiriza yabishikirije kuri mikoro zacu. Nuko rero numva ko Amakuru tuyatangura muri Vitalo, turabira hamwe ingene yitegura imbere ukigenda muri Tanzania gukina ico bita Pamba Day, aho yatumiwe n'umugwi witwa Pamba ari mu gihugu ca Tanzania imbere yuko izocura n'umugwi wa Young Africans. Amakuru yacu turabandaniriza kandi mu mugwi wa Musongati harari karavugwayo, nabona ko banatanze itangazo ko bakunzi bayo baba bari ahatandukanye. Turagenda kandi mu makuru ko ravuga muri VBL canke Vitalo Basketball League, ndabona ko bagiye kugaruka muri phase retour, ariko turaraba gene imigwi ihagaze nyuma yo kurangiza gukina indwi bakinye muri phase are. Turaba imigwi igene ihagaze muri rusangi. Turaraba kandi amakuru ko ravugwa mu igura n'igurishwa hano mu Burundi. Turaca mu mugwi wahariya mu ntara ya Ngozi, turabona ko hari uwasohotse agenda mu Rwanda. Turagenda kandi mu makuru ya Jeux Olympiques. Turabe muri rusangi aho imidari igeze, ariko Leta z'Ubumwe za Amerika bigaranzuye ibindi bihugu maze bafata umwanya wa mbere gushika kuri no saha. Sinibagira yuko duca muri volleyball, abatari imyaka 20 nabona ko bariko barabikora hariya mu gihugu ca Tunisia muri Championnat d'Afrique des Nations, ariko urana ko bitoroshe ku bwabo. Turaraba mwigura n'igurishwa mu makuru twabateguriye no munsi, aho tubona FC Barcelona ya convince Leipzig ati muduhe uno yitwa Dani Olmo, namwe tubaha amafaranga mwadusavye. Vyaraye bikunze Dani Olmo uno mwanya turi kumwe canke uno mwanya turiko turavugana yamaze gushika i Barcelona gusinya amasezerano, eka n'ibipimo muri rusangi barabegene amagara yiwe yifashe imbere yuko abakinira amasezerano tugiye kubabwira yasinyiye. Hari amakuru ko ravugwa muri FC Barcelona nyene urana ko yarayitsindwe mu rukino rwabo rwa mbere muri pre-season
yatsinzwe ariko hari ivyo yerekanye. Turaca muri Man United, turaca muri Chelsea, turaca muri Real de Madrid. Hari amakuru ko ravugwa menshi cyane. Inyuma y'ikibuga hari naya twabateguriye. Sangwe kazi Jenny Arnaud Gangu turi kumwe na Grace niyo mukiza, turi kumwe na Claude Kwizera mu kanya n'ingingo imwe ku yindi. Ico tubasaba mwe mwamaze gushika ku rubuga rwa Facebook gira partage maze kino kiganiro c'inkino gishike kure hashoboka. Nuko bameze neza cyane dushimira mugenzi wacu Arnaud Gangu ku ngingo nkuru ahijije kudushikiriza mu kiganiro Hope Sports. Bamaze kubyumva ko ari byishe kandi ukaje kubabwira ni imbuga guhaniro n'umugabane ugira gatandatu sixième continent, ni imbuga zitandukanye zashyizwe kugira ngo mushobore kuzibyaza umusaruro aho uri hose. Birashobora koroha ko wandika Radio Voix Sport ijuremesha kuri Facebook gutyo kagira subscribe kugira ngo ibiganiro bitandukanye bigende biragushikira kuva ku wa mbere gushika ku Imana ndetse kuva muri nzero gushika muri Kigarama. Nuko usigo n'ubutumwa bugufi bikunze igano gisangize aba nabari yabwira ngo gishike kure hashoboka. Nuko ni ngingo imwe ukwayo twinjira mu nkino za hano iwacu tutangura muri Vitalo cyane gose umugwa Vitalo wariko urabyifatamwo neza cyo kimwe n'umugwa Bumamuru nawe nyine ko urabyifatamwo neza kuri. Reka twumvirize na kino gikorwa wakoze maze ni batwari incama ko batuzaniye ku rukino rwariko roba ku munsi w'ejo rubera hano kuri Centre Technique National. Twumve muri make igene byari vyifashe hanyuma twinjiye muri kino nyezi na twumvise na Gustave niyo nkuru hari ico yavuze yagiye abakunzi ba Bumamuru ati ico bandondereye ndaje ndakibahe mu kanya twumva ico icavuye ku muri uko rukino Vitalo contre Bumamuru. Kanyamuneza kenshi aho ari ku kibuga cy'ubuhinga Centre Technique National CTN mu Funyafunyo, aho kuri uyu wa gatandatu Myandagaro hariko arabera urukino rwa gicuti rwahuje umurwi uheruka kwegukana igikombe cyo mu cico ca mbere mu mwaka w'inkino uheze Vitalo hamwe na Bumamuru umugwi wo mu ntara ya Cibitoke. Urukino rukaba rwatanguye igihe cy'isaha 4:44. Icagaragaye nuko mu gice ca mbere Vitalo yatanguje urutonde rutarimwo abakinyi ngenderwako, aho igihe ca mbere carangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi. Igihe ca kabiri cazananye uwundi muvuduko udasanzwe ku mpande zose, aho umugwi wa Vitalo watanguje urutonde rushasha kuva mw'igori. Ibyabahiriye cyane aho ku munota wa 65 na 71 Dieu merci na Claude Wakenge bashizemwo ibitsindo bibiri by'uwo murwi. Ku munota wa 74 Dieu Tombo Bangala yashizemwo igitsindo ca mbere ca Bumamuru, mu gihe ku munota wa 77 abakinyi ba Vitalo wa Sili Claude na Yakubu atahuje neza gutyo birangira bitsinze, ibyatumye iyo mirwi yose inganya ibisindo bibiri ku bindi. Umumenyereza Gustave niyo nkuru wa Bumamuru imbere y'abanditsi n'abamenyesha makuru yatuyagiye byinshi, ni mu mutege yompi. Niyo nkuru Gustave umumenyereza umugwi wa Bumamuru Football Club, muriko muriga muriko muramenyereza inkino za kivandimwe, ugerageje kuraba aho wasanze umugwi naho mugeze, urugero muriko rurabashimisha. Aho nawe usanze novuga ko ari umugwi twubatse gushasha, kuko cya mbere twakoze cyari cyo kurondera abakinyi kubegeranya n'abakinyi twagiye turatora hirya no hino, bisigura ko bifata umwanya munini kugira batangure kumenya, ariko ku bwanje uko biriko biragenda nibaza ko urugero ndiko ndagwishimira. Urugero abakinyi bariko uravye aho mwatanguriye naho mugeze biratanga icizere cyuko equipe ya Bumamuru ishobora kuniganira ibikombe n'iyindi mirimo. Nkuko nabibwiye mugenzi wanyu navuze na Magara Young Boys yo mu mwaka uheze igikoro kigitangura saison yashaye igikombe, none kubera iki je nto cifuza. Ariko ugerageje kuraba Bumamuru imyaka ine, novuga yuko bagize saison sportive nziza, ibikombe bigera kuri 3 uretse saison irangiye batitwaye neza. Mushobora kuba muri ko mukora kuri target yo gusubiza Bumamuru kuri rwa rugero nyene warusanzwe uriko ko tubona abanyacibito kumengo n'abantu bakunda ibikombe cyane. Nibaza ko nyamba barandondera ico bandondereye
nanjye nzogerageza ibishoboka kugira ngo aho munezero bahoranye muri iyo myaka iniheze ndababibagiza umubabaro wa sezi iheze. Tugaruke mu rukino nyezina ushoboye kugabana equipe igiye guserukira undi mu nkino za CAF Champions League ugerageje kuraba urugero rwa equipe mwariko murakina nk'umwe bamenyereza ubona yuko bamaze umwanya munini ya muri coaching equipe yigenzi yawe mwariko murakina hari icizere mu nkino nyafrika bagiye kuba bariko barakina. Oya equipe Vitalo ifite ntaco sinovuga ko yari equipe mbi ahubwo nibaza ko umwanya baronse yo kwitegura babanye muto ariko novuga ko indani amaelema ari mu meza ariko ntibaramenyerana nibaza ko ariko gahazi bagiye kugira ariko ntabwo yari equipe mbi. Kugira umumenyereza ashike kwihangiro bivana na Clement de Travail bari karakorana na staff technique yiwe ndetse n'uburongozi. Gustave niyo nkuru asaba ko uburongozi bwa Bumamuru akanya championnat yimirije gutangura. Nibaza gushika kuma ntidoga ko baramba hafi barandonsa ibyo nkeneye uduhazi ntitubura ariko baragereza kudukosora. Icyo ndabasaba no kumba hafi gusa bambaza nibiki bikenewe nibiki twongera ko kugira tubishike ko ibindi navyo nibaza ko ubuhinga aribwo bwubaka umugwi. Abakinyi mwasomye mwararangije canke hari abandi bakinyi twiteze kuzobona muri Bumamuru? Gushika kuma twasa n'abari barahejeje ariko igenda ry'umukinyi yitwa Ali Valente ariwe Matakado Point nibaza ko zoba ryaradushizemo imvune gato turacifunze n'Matakado Point bakurugero rwiwe turacyagerageza muhungu mubona muri Uganda City aracyari muto mbamara akagerageza cyo kubwanja nkini match zibiri nziza yarakinye match ya Rukinzo yakinye neza ni match aragerageze nivuga ko twogoma turonka imatch amiko nyinshi yote bakamenyera akaja ku rwego rukina mu Premier Division. Umwe mu bakunzi ba Vitalo akunze kuyita Mama Vitalo nawe nyene hari ico yadushikirije. Ndakubwira ikintu kimwe ubu unye Vitalo sijya ijya Vitalo ya kera nubu unye ubu Vitalo dufitse ni Vitalo ikomeye ijya ya kera ntabwo yari ikomeye ubu irakomeye ekipe yiwacu irakomeye kandi ekipe yiwacu turiyemera cyane abakinyi turabemera ijana ku ijana ntabwo babwari kandi je nzogenda nziko nzogaruka ndayuzanye 3 points je ndababwishije ukuri abantu bakunda umupira w'amaguru ngaha mu Burundi ntumuvuge yuko ngo kandi ingorane dufise abarundi ngaha iwacu barabora Vitalo igiye gukina hanze ntabwo ari Vitalo numugwi serukira gihugu ni gihugu niyo gigiye gukina ntabwo ari Vitalo. Ico ndakibabwiye mu bazohora bibiyumvira mu bwenge bw'iwabo no mu mitima yiwabo ahadukiye gukina ntabwo ari Vitalo ni ekipe gusa Vitalo ivuye nga gukina kugenda gukina Yanga muri Yanga ni gihugu kigiye gukina muri Tanzania. Ndababwiye abafana bose bakunda umupira w'amaguru muzore mushigikira Vitalo mube Bumamuru mube Interstar mube Rukinzo mube imigwi yose mugishigikire Vitalo kubera ni gihugu kigiye gukina muri Tanzania ntabwo ari Vitalo. Tubibutse ko Vitalo izohura na Young Africans ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 Myandagaro mu rutonde rw'inkino z'imigwi yabaye ya mbere wayo CAF Champions League urukino rutekanijwe kubera mu gihugu ca Tanzania. Bibiri ku bindi vyarabibonetse ariko hanaho uruva ko nabakunzi ba Vitalo bavuze bati umugwi ukomeye cyane n'umugwi ugiye guserukira Burundi muri CAF Champions League n'umugwi twumvise Vitalo twokumva nk'igihugu kigiye hanze. Ayo n'amajambo bumvise Garce niyo mukiza Claude Kwizera yari yibereye hano kuri Centre Technique wari wizeye ko bibiri biboneka ku ruhande rwa Vitalo n'ibindi biboneka ku ruhande rwa Bumamuru. Icambere coco nitwovuga ngo twiteze ko bibiri biza kuboneka ku ruhande rwa Bumamuru canke rwa Vitalo. Oya kuko n'imigwi yose iri kwiritegura haba Bumamuru iri kwiritegura izana abakinyi bashasha ifise amenyereza bashasha no musi nitwari bwageraho tuvuga ati Bumamuru imeze gute iriko yiyubaka gute niyo shusho itweretse mugani yo kijanga ngo ivuga ati turashoboye kwa twashoboye kunganya na Vitalo kuko Vitalo no musi nimba yakinyi itinye imvune igiye gukina na Yanga no munsi ivuga ati reka nkine nigengesera nkini urabona nuko n'urukino rwa mbere igice ca mbere yego babakinyi bizina tumenye batangura mu kibuga yego sibo batanguye baje muri deuxième mi-temps kandi no gukina nibaza gukina n'inguvu nk'izo baraje basanzwe bakinana batinye ibikondora kugira ngo bazoce gukina urukino neza wa Young Africans. Claude Kwizera wari hajya kuri Centre Technique National warabona n'abakunzi ba Vitalo gene bakiriye urukino warabona ninge n'abakinyi bameze muri rusange byari bimeze gute byari bifashe gute ndo gahongo gwa rukino
rwari rwitabwe n'abantu benshi ko raba haba mu bwugamo bw'iteka haba no ku mpande z'ibibuga byagaragaye ko abantu bafise inyota byagaragaye ko abantu bafise bashashaye kubona ihiganwa rikuru risubira kandi kugaruka ubwa mbere ni urukino rwashoboye gutangura isaha 4:44 uko twabivuze muri iyi nkuru ni umwanya n'amasaha aba atoroshe na cyane ko abana bariya baba bari ku buzi butandukanye ariko wabona ingene basitana ku miryango bariha amafaranga go kwinjira ibyagaragaje ko bavuga ati tujya gucikira umugwa wa Vitalo kugira abakinyi baronka amazi tujya gucikira umugwa wa Bumamuru baze baba mu ntacyo bitokariya muri commune Buganda byagaye ko ari urukino naho rufise iyo casquette ya kivandimwe cyangwa se rwa gicuti kuba ari migwi ifise izina rikomeye ngaho mu gihugu cyacu byatumye abakunzi b'inkino ku mpande zose urukino barufata au sérieux ikindi kintu cyagaragaye nuko ari urukino rwaje guhuza umugwi wabaye wa mbere kandi uri mu rugendo rugana muri Tanzania ukiri inkino zibiri n'umugwi wa Young Africans ibi nabyo byatumye abantu basidukana niyo nka kuza kuraba uyu mugwi ugirutse rukiri igihugu cyacu woba wifashe gute umugwi wa Vitalo woba uri kurakina gute abakinyi bashasha bazanye woba ko barabyifatamo gute ikindi ku ruhande rwa Bubamuna abamuceto kwavuga ati dufise umenyereza mushasha Gustave Niyonkuru dushaka turabe ico agiye kutuzanira nibyo ndukiro bagicero kandi ni match capital ishaka kutwereka ishusho idasanzwe kuno mumenyereza nkuko mugenzanje Grace bivuze ni Vitalo tureko turabakinyi batanguje turabona ko migore hari witwe Salim turabona baba Zakari turabona baba Amedi turabona baba Elias abona baba Ibrahim baba Magloire Juma nabandi Hussein Amigo nabakinyi ubona ko igite ca mbere cyaje kurangira uyu mugwi atabirebire uri kurerekana ndetse mu bijanye no kubona igwa atari binenge kirenga ko byagenze no ku mugwi wa Bumamuru nawe nyene ni Bumamuru nawe nyene ubona ko yari fise abakinyi bamwe bamenyerewe mu gukina mu bijanye n'imikinire y'umugwi wa Bumamuru ariko nabonye no kusaba umukama yabigenza niho yarari hari witwa Papi avuka na baba Fabrice niho bari musoda harimo baba Eric Ndoriyo bija baba Meshak uko bivuze ba Enoch Sabo Mukama n'abandi ariko kandi naba Arteta ba Fudjolo ni umugwi wa Bumamuru byaboneka ko bafise igihagararo nabo nyene kandi ubona ko bari bafise self confidence nico baje kurondera ariko igitandukanye n'umugwi wa Vitalo nuko igihe cambe kimaze kurangira abakinyi batanguye mu kibuga mu gihe ca mbere igihe ca kabiri twabonye abandi ni impinduka zabaye ku mugwi wa Vitalo ariko kandi impinduka zahiriye Paris Sahabo ni impinduka zahiriye abakinyi muri rusange aho twaje kubona ba Hussein Migora aho twaje kubona ba Abdul Karim aho twaje kubona uyu Claude Wasiri ndetse ubona ko yabyigenjemo neza cyane twaje kubona ba Dieu Merci nabo nyene Kesi Jordan aho binjiye mu kibuga ba Aristote bakina urukino rumeze neza ariko kandi mu gihe umugwi wa Bumamuru wo ku rundi ruhande igihe cya kabiri twabonye hagaragaramwo abakinyi bagomboye bashika muri batanu witwa Christophe Elifaza ba Pacifique ba Bangala na ba Ismael ndetse n'igihe cya kabiri ku mpande zose cyaje kwerera imigwi ibiri ariko twabonye n'umwimbo bitsindo bine byose ku ruhande rwa Bumamuru ibitsindo bibiri ku ruhande rwa Vitalo ibitsindo bibiri aho ndetse ubona ko gwa rukino igihe cya kabiri yari match imeze neza cyane kandi yerekanye ko umugwi wa Vitalo hamwe bo bandanya kuno muvuduko dushobora kubona babyifatamo neza hariya muri Tanzania. Grace n'umukiza nibatsano ko icyadutumye tuba interesse cyane kuri Vitalo nuko umugwi nivyo uri kurakina inkino za kivandimwe hano mu Burundi ariko ugiye gukina userukira Burundi muri Tanzania muri CAF Champions League igenekerezo rya 17 umaze kubona zino resultats ziriko ziraboneka mu nkino za kivandimwe kuri Vitalo turabitswe ubuheruka yatsinze birukinzo kimwe kubusa turabitswe yatsinzwe na Musongati yaratsinzwe na Musongati kimwe kubusa ni Vitalo inganije na Bumamuru ni kidere kingana gute uri kuraha abakunzi ba Vitalo canka abakunzi b'umupira w'amaguru ndundi kuri ino Young Africans turiko turabona kuko na Vitalo ndabona ko no musta tagenda turagenda hariya muri Tanzania
igenekerezo rya 10 ku munsi wa gatandatu ihure na Pamba yaratumiwe ikintu ca mbere catugaruka ko nga eske football yo mu Burundi nico kibona football yo muri Tanzania nimba ariko aritegurira ku migwi yo ngaho iwacu yes biraza kumufasha cyane niyashika muri Tanzania mbega Young Africans yiteguye gute barabonye ingene biteguye Vitaro Irevre yariteguye cyane mbega ho yoba yarafashe umwanya wo kwanaliza y'ama video kuko amamatch ya Yanga hari amapaje bagiye barashirako mapindu yazam yes baba baragifashe umwanya bavuga ati reka tuje kwanaliza zijya video zabo kuko navyo ni ibintu bishobora kubafasha muri no mwanya ntibashobora kuja muri Tanzania ngo bashobora cyangwa muri Congo ngo bagire match amicale n'iyindi migwi atari yo nga mu Burundi kuca bicara imbere ya video bakaraba technique Yanga ikoresha nibaza ko ari ibintu byari kubafasha cyane uno musi kwitegurira ku migwi yo ngaho iwacu Irevre birafasha mu gutegura abakinyi bawe ariko ntibikwiye mu gihe uba watakaje n'abakinyi benshi bagufashije mwihiganwa y'igicicaro ca mbere ahubwo nibafate bige cyane kuri Yanga ingene Yanga ikina ko musaba zogende babiri aho ntaguciriyemwo no muvugizi wa Vitaro Arsene Lupin Bucuti ubavuga ati Vitaro ahubwo burakeye tujye bwa mutima Young Africans nibaza yuko Arno aho umunsi wa gatanu tuzozana ka extrait aho yereka avuga ivyo bintu nibaza yuko sindaguciriyemo nibaza ko ngaho yararengeje ariko nk'umuvugizi w'umugwi yari kuvuga gute arabaye Javier Hernandez niwe agenda akavuga ngo Real Madrid tuzayitsinda byoroshe ugasanga biranze ahubwo bari kuvuga ati turiko turitegura turafise icizere mu mupira w'amaguru ibintu birahinduka twagiye tubona imigwi myinshi itsinda surtout nko muri Kane hari imigwi myinshi yatsinze za Guinée Equatoriale tutari twiteze hakavamwo za Maroc za Cameroon za Senegal zikavamwo no musi ntaco buza yuko Vitaro igenda igatsinda Yanga barahuye muri intuze Mapinduzi Cup barahuye yarabonye ingene ikina ivyo vyose ni ibintu bishobora kumufasha niyo mpamvu gusa kuvuga ngo bazoyijya bwa mutima naho sindagushigikiye kuko Yanga ni equipe ikomeye cyane muri Tanzania no muri Afrika cyane gose Kuri twizera imbere ko tuva kuri Vitalo sinzi ko ari ako uvuga uti je bumaze kubona Vitalo uko ikina nkabona kwigiye hariya mu gihugu ca Tanzania jewe ndashobora gutanga ibice bingana uku kwijana ku rukino batokina inkino zibira hariya muri Tanzania nyene rumwe na Young Africans bazorikina igenekezo rya 17 Urundi mu weekend ikurikira no gahungu kuri bivuga ni ntawo bideha n'umugwi wa Young Africans uri kuri ndugwego ndetse ni Young Africans ku rutonde rwatanzwe na CAF kugene imigwi isumbasumbanya amanota ni Young Africans byagaragaye ko ari umugwi uri mu bibanza bine uri mu bibanza bine bivuze ko ni wa mugwi muri kino gihe uri kurabyifatamwe neza ni wa mugwi ukomeye no mu bijanye n'uburyo abagwiza tunga n'abandi bagenda bagushiramo akanoti kenshi ndetse ubona ko ni wa mugwi ugize pre-season nziza ibi byose bigaragaza ko ari umugwi ushobora gutsinda umugwi ari wose hano muri Afrika yo mu buseruko cyangwa se n'ahandi mu bindi bice bya Afrika ariko hambavu y'ivyo numugwi ushobora kuza muri ico gicapo ko uje gutora amanota 3 byoroshe imbere ya Vitalo gutyo tukabona ibihinduka ariko ndavuga urutonde rwasotse igenekerezo rya mbere mu kakaruma 2023 gushika igenekerezo rya 30 gushika igenekerezo rya 30 kwezi kwa ruheshi uyu mwaka numugwi wa Young Africans ufata ikibana ca kane Runo Young Africans ufata ikibana ca kane n'amanota 112 umugwi wa mbere ni Al Ahly umugwi wa kabiri Zamalek umugwi wa gatatu RS Berkane umugwi Young Africans ifata umwanya wa kane tamwe za Esperance nize za Atletico Luanda Mamelodi Sundowns n'izindi Pyramids TP Mazembe za Usme Alger zifata umwanya nyuma ibyo sebekana ko umugwi wa Young Africans uri imbere cyane turabye ibi bicapo byose turabye uburyo n'ibindi ariko ikintera kuvuga ko bishoboka cyane ku bice 50
na 2% yego k'umugwi wa Vitalo ushobora kubyifatamwe neza nibeko baratwereka peu importe match amiko beko barakina ariko kandi zitwa inkino byitwa ko bariko barapoje kugira baba forgeron birashoboka cyane ko iki kintu iyi self confidence bafise n'ukuntu abakunzi b'inkino mu buryo bwabo uko bungana bashigikiwe turashaka kubona ikigisha kurema ikindi kintu mu bwonko bw'abakinyi ba Vitalo ibi bikaba byotuma uyu mugwi wa Young Africans ndawibice 48% mu gihe bozana n'ubuhangange bwabo no kubona ko baje gutora byoroshe amanota imbere ya Vitalo niki bituma mvugira hano uko reka tuje mu yindi migwi tuve muri Vitalo ariko atagihindutse amakuru ntaraba officiel ariko nihiganwa rikuru hano mu Burundi rishobora gutangura igenekerezo rya 2023 kwezi k'umunani nizere ko Vitalo nako ibyo birikiri muri Tanzania igenekerezo rya 2023 kwezi k'umunani hajya hasigaye iminsi ngahe mike ikishoboka Eske imigwi yose hano mu Burundi nako iki ni cicaro ca mbere iri mu myimenyerezo ikaze ikomeye cyane yo kwitegurira ihiganwa rikuru aho na Aigle Noir yagiye mu gihugu ca Tanzania kwiteguriraho igana ariko Aigle Noir nayo ariko n'umugwi bakitse pe cyane abe makamba yambu turamutse cyane ariko nibatse amashugwa nayabo bayabaye amashugwe nayabo mu myambaro myiza imeze neza mu mamodoka meza kuko ikintu gitumye mvuga uko uragerageza ukagenda mu migwi yo mu cicaro ca mbere hano mu Burundi ugasanga umukinyi yaje yambaye umugwi wa Young Africans mu myimenyerezo Chelsea baje kuri match yes je narabibonye bari baje kuri match i Buganda Kesi Jordan yari yambaye agapira ka Real de Madrid Arsenal yego ariko ari umukinyi wa Vitalo aje gukina match olala aho tuzokwinjira muri professionalisme ryari ino nivyo turacani batko ntituraba professionnel hano mu Burundi ariko iyo semi professionnel twoshobora kuyijamo nawe mugabo tumaze kumva rero umukinyi w'umugwi ugiye guserukira i Burundi ntituriko turabajija muri entraînement gusa araje kuri match imayo yambaye si ya Vitalo canke si y'umugwi akinira y'umugwi mu Burundi yambaye imayo yindi equipe olala nuko rero ko tugikuye kuri Aigle Noir kukurana ko mu myimenyerezo baba bambaye impuzu zabo zibaranga mu majim hirya no hino nako ni Aigle Noir ba yiteguye hirya no hino reka tubakeze nizere ko babera ikirori abandi cyane gose ndabona ubutumwa burushikira tutokwirangiza tuko tukiri muri ibice bya bizi nkino ndetse n'imigwi igiye gusekira Burundi mu nkino nyafrika Justine Ingabire Kazira Mothers Boy umuntu akunda kutumviza cyane tumukeze uwo si wa undi yabaza Grace ati umwana wanje ambwiye ko umufana wa FC Barcelona wa Real Madrid ni Justine Ingabire nguretse rijya terabwoba ry'abafana ba Young Africans nta kidashoboka muri football Arno ni Mama Davi mu kinama muri quartier Muyinga Mothers Boy muheza gigwa tumushimire cyane Mothers Boy ubutumwa nize ko Grace yabwumvise ngo nta kidashoboka nuko Vianney Akizimana ni mu kinama mu Amakuru ya Musongati ukiri kuri iyo message muri football byose birashoboka muri rya minota 90 byose birashoboka mugabo reka tuje ku rupapuro ntituje mu mwanya wa match no musi turabe ibiharuro vya Young Africa cha turaba n'ibiharuro vya Vitalo yes duhere muri ntuzeye Mapinduzi Cup bahuriyemo eske Vitalo yageze he Yanga yageze he sibyo tuvuye ngaho cha turaba Young Africa muri Champions League y'umwaka uheze wayi uri kurakoresha kahise cyane oya se kahise kakure na kahise ka hafi katwere kinomigo ikirenzeko uziko ino Mapinduzi Cup imigwi myinshi yayiboyikose bavuga bati ni championnat tubona ko itari ku rwego rw'iwacu ni championnat tubona ko naho twoyitwara amafaranga arimwo ntashobora kuza adukwega canke duhahamira amafaranga ujya tari gukwega Vitalo ivyo vyavuga ayama equipe afise uburyo bwinshi cyane Young Africans yarimwo sivyo twarabonye aho yageze reka tuze muri Champions League Young Africans yageze he Young Africa finale ndavyemera ariko twemeranye mu mwaka wari imbere yarashize muri finale ya CAF Confederation ucigereranya na equipe yari maze imyaka ingahe ndakubwira ikintu kimwe Grace abakinyi fisi no munsi bamwe bayifasha mu gutwara kino gikombe
uno musi asigaranye banga reka tuvyemeranye ko ku rupapuro Young Africans iri hejuru ya Vitalo. Ico twakibona nico kituma ndaze n'urutonde ngaruka kwezi kugera kwasoye na CAF mu kwezi kwa gatandatu ni Young Africans iri mu migwi ine ifatwa ibacakane mu migwi ikomeye muri Afrika. Ibyo sinzi twabyirengeje ukuri kuravuga n'ukuri, ariko kandi ko ndakorera ko rimwe na rimwe ibinyene nibyo bishobora kuba intandaro yuko Vitalo ishobora kurira ngaha. Ndakunda kuca niba akantu ka Rigobert Song yavuze agateori kasigaye mu bwenge ati yuzi kuri yandanje yuzi kubangamiwe mwari majambo ntubukibangamiwe biragufasha guhagarara neza ingene uza kugira nizo guhagarara. Ariko Claude ninagira umugu wanje nzomugira umuvugizi araremesha pe araremesha mugabo nakubwiye ivyo twavuze ni ku rupapuro bishobora guhinduka. Twage tubona imigwi myinshi itsindwa itari gutsinda iyo kahise kuko muravuga na Vitalo ifise kahise ko ari mu myaka ingahe Vitalo afise ibikombe 20 bimaze gutwara ngaha mu gihugu. Umva ko iyo reka tugaruke kuri wa mumenyereza w'umugabone gishuye gute ga Claude yavuze ati mwebwe abarundi murakunda kahise kuko na Grace ariko arazana akaratubwira kahise kaye Young Africans kandi nakubu karaboneka nakubu ko iragafise na Vitalo iragafise ibyo uno gushaka kuno munota bose bagegura muri kino gikombe nta numwe afise MBA 0 kandi afise iminota 180 ngaya mu nabonye interview ya Kesi Jordan bariko baramubaza bati hari muri Tanzania bababwiye bavuga bariko bigina intsinzi mutaranakina acavuga ati barazi ko twese tuzoja mu kibuga turi 11 barazi twese ko dufise amaguru abiri bose baja mu kibuga ari 11 niyo mpamvu navuze ati amahirwe kuri Vitalo aracariho simake imigwi yose iracafise amahirwe kuko mu mupira w'amaguru byose birashoboka. Urukino ruzobigenekezo rya 17 reka tubishire mu biharuro. Claude ntiyavuze ibiharuro nyezina Vitalo ibice bingahe byo gutsinda Nzabimbaze bandredi mugabe ikintu kimwe womenya utinya ko haritse ni bucita byandika handi no gusiyanga ifise abakinyi baramenyeranye ariko Vitalo n'abakinyi bashasha ico cyose ni mucirengagiza abakinyi ntibaragira ku rwego rwiza rushimishije bwo kumenyerana niduhagarare kuri izi nkino zingahe bakinyi oya eske mu nkino zitanu bageze ko bakinyi bamenyerana. Reka twigire hariya mu ntara Gitega mu mugwi bita Gikundiro. Ndabona ubutumwa blessing turi kumwe hala Madrid yamaze gusimbira Madrid Vianney Akizimana ari mu kinama mu Amakuru ya Musongati. Reka tuyace mu nyene Gerard nzigira bajya turi kumwe batama nkunda uburyo mubikora neza tumushimiye Ndayizeye Maurice. Vitalo ikwiye gutegura cyane kuko Yanga irakomeye kandi ikunda kugera kure. Gaitan muhezagiwe cyane ya Jean Claude turi kumwe namwe South Africa. Consolateur Muhimpundu kaze batama bamateka Kabezi turabumva cyane abantu b'Ikabezi umve ko twakora mane mari kutunga bugufi kuri Facebook no kunimera sanzo 32 22 nuko tugidege isaha 7:05 reka tuve hano mu gisagara ca Bujumbura canke mu kiyaca Rusizi muri rusange tugendere mu ntara Gitega mu Kirimiro n'umugwa Musongati abana bari babita Gikundiro bagitangura bavuga bati tukeneye ibintu bikomeye cyane. Vitalo ni Musongati yashize itangazo hanze itumirira abakunzi kuza bitabira ubutumire bwabo muri rusange. Reka dusome ibyo banditse batanguye bavuga bati Musongati tupandani. Uburongozi bukuru bwa Musongati FC buri niteke ryo gutumira umukunzi w'umugwi mu nama ya bose ibyo bakuru wa gatandatu igihe cy'isaha 4 z'agatondo igenekerezo bari igenekerezo rya 10 kwezi k'8 ku kibuga citiriwe Ingoma. Menya neza ibizohigirwa nibi akaranga mutima ka Musongati uko hagiye gutunganywa umwaka w'inkino wa 2024 ushira 2025 bisabwa kuza muri benshi kuko ngo bizohigirwa biri nakamaro mu mugwi wacu wa Musongati. Iryo nitangazo bashize habona barangiza bavuga bati Musongati tupandani. Ikindi nagiye kubona nuko hasohotse amakarata
y'abashaka kuraba inkino muri rusangi bavuga bati wifuza kuraba inkino zose za Musongati tuzokina mu mwaka w'inkino wa 2024 ushira 2025 guhera ubu murashobora kuronka amakarata VIP uriho 50,000 VVIP 100,000 umva ko ari umugwi uri mu kazi kose 50,000 n'ibihumbi 100 ukubwira uraba inkino zose. Yes, amafaranga ni make inkino 30. aha kurabona wa wundi mutori ikarata ati cyane gose uri kurabona ugiye kugura zingahe ni zibiri none wumva ko itiki imwe ni 50,000 canke zose uyigura imwe banditse VIP 50,000 ukazoturaba izo nkino 30 peut-être muri ico gihe bari make nacanga ndana ndayimuguriye no munsi uzogura VVIP canke VIP duteze imbere football. ino rero ni Musongati twibukanye ko ari umugwi uri kuwerekana ibikomena cyane mu nkino za kivandimwe mu nkino zitandatu baheruka gukina nta na rumwe baratakaza urabona ko mu nkino batanguye gukina n'abavuka ntara hariya mu ntara ya Gitega ico bita Jeune Footballeur de Gitega zibiri ugwa mbere n'ubwo gusubiriza baratsinze muri rusange ibitego 6-1 baja kuri Ngozi City bayiha kimwe Aigle Noir bayitsinda 2 Musongati itsinda Flambeau du Centre mu rukino rukomeye cyane tutibage n'urukino baheruka gutsinda Vitaro kimwe kubusa urumva ko abariko bayimenyerezwa na Omar Ntakagero ari umunezero mwinshi cyane sinzi ko bigiye no kuba muri championnat nyezina twavuze ko ishobora gutangura igenekerezo rya 23 kwezi k'8 wasabye rero amakuru ya Musongati nibatwo ayahawe kabisa ntandi twoje atari tuje kuri mu makuru ariko ravuga muri basketball volleyball imeze gute grâce bari hariya muri Tunisie muri championnat d'Afrique des Nations ariko ntibyoroshe n'umugwi wa volleyball abatarenze imyaka 20 aho baraye batsinzwe batsindwa na Egypt amaseti 3-0 mu nyuma batsindwa na Tunisie amaseti 3-0 hose urumva ko byasi ariko nibaza ko bari bagerageje kuko ugiye kuraba kuri seti ya mbere mu rukino rwa Egypt batanguye ku manota baheza ku manota 9 seti ya kabiri baheza ku manota 13 seti ya gatatu baheza ku manota 18 umva baguma baduga hamwe bo bandanya bakomeza urabona ko ari abana bafise kazoza peut-être ikirere kishobora kuba cabagoye cyangwa ugasanga amatera yaho ntibayamenyereye ino bamenyereye gukinira ku zuba kuri département kwitere itameze cyo kimwe n'izindi. Yes, ugiye no kuraba no ku rukino rwa Tunisie ni seti ya mbere yaheze bafise amanota 16 mu nyuma baraduga baja kuri 21 seti ya kabiri seti ya gatatu bafise 19. urumva ko bari bagerageza par rapport yuko bitwaye kuri Egiputa urana ko batsindwa bari munsi ya 10 amanota 15 twibukanye ko seti muri volleyball n'amanota 25 urumva ntuze seti ya mbere baheze ari 25 points. Hadi hari umuntu twigana yakunda kutwigisha volley cyane yamuntu akunda gukina volley yari umukobwa warayikinye narayikinye ariko sinabaye mu professionnel judo warakinye volley warakinye football warakinye football ndavyemera wakinisha gosha okay aho huri ndavyemera ibisigaye sana se ariko nze ndabikwereka ifoto ayo ngo atafoto ntacabaye ariko narayikinye volley hajya setigira kanora yizine bayita gute ntayo nziva bayita Seoul oya urisi abantu bakinye volley muze mutubwira ko ivyavuze muri commentaire nuko twogenda muri VBL canke Vitaro Basketball League nabona ko inyuma yo kurangiza champion ya Fazale bagiye kugaruka muri no weekend ariko n'urunani bakomeza berekana ko banyotewe kuronka igikombe ca hano mu Burundi maze basubire baserukira igihugu ni itangazo ryarayishizwe hanze na FEBABU canke Fédération Burundaise de Basketball banako baberekanye ingene imigwi ihagaze muri rusanga ariko mu nkino bakinye muri Fazare n'urunani nako bafise intsinzi indwi ku ndwi bakurikirwa na Dinamo iri mu kibanza ca kabiri Remesh ifata umwanya wa gatatu Lezipo iri mu kibanza ca kane Tigers ikibanza ca gatanu Gymkhana ikibanza ca gatandatu Kern ikibanza c'indwi na ikibanza ca nyuma arico 18 kirimwe umugwi wa New Star Aminu si Amin touchant tout évolue
New Star twari tumenyereye aho hambere bafite n'ikivugo gikomeye ngo go ahead go ahead avance continue byose birahinduka kandi ni turabibona hari n'imigwi tubona yari mu gihe cya mbere mu nyuma tukayibura tugenda burundu ize ko ari ibihe bisa guhinduka umwanya ari wose kandi reka tubatera intege biracyashoboka ni igihe cya kabiri cyangwa zo gusubiriza ziri gutangura kuva ku munsi wa gatandatu nk'uko tubikura ku isoko y'inkuru yacu y'ishami ry'umupira w'amaboko febabu ku rubuga rwabo rwa Facebook urabona ko bimeze neza cyane nize ko ari inkino zizogaruka ko zokijya nino ku munsi wa gatanu mu biganiro Hotspot agaragara nuko nibibuga bya departement bigiye kuba bifisa kandi kanyamuneza ikibuga kimwe rukombe kizokwakira izo nkino nukurana ko tubashimira bari kuri FM 94.3 tubashimire mwe muri kumara dukurikira namwe muri kumara twumviza mwaciye kwijana n'18 hagati mu gihugu tutibagiye namwe muri kuri page ya Facebook tuba turi en direct dushimira namwe mwigora mugasha kuri site web www.3 akaburungura @voix.org na application ushobora gukura muri Play Store canke App Store yitwa Radio Garden igufasha gushika hano bigakunda ukarema amasaha 28 ku yandi minsi ndwikundwi reka tubakengurukire cyane cyo kuma tubasaba ni partage maze kino kiganiro gishike kure je ne aho no gahungu tukumwe na Grace niyo mukiza tukumwe na Claude Kwizera tutibagenda mu gisha Khalid nyuma ya kamera sintwara handi twoje atari hano mu nkino za Jeux Olympiques leta zunze ubumwe za Amerika baje bavuga bati Ubushinwa Ubuyapani Ubufaransa ibindi bihugu byose turabashira hasi maze dufata umwanya wacu wa mbere ibi bintu mperuka kubibona canke naho randa nabibona burya sinarinda nabizi mu mafilme canke amasinema hajya leta z'umwe za Amerika ikina yamayerekana ko iri hejuru iminsi yose hari umunyamerika urabona mu filme agira atakaza urugamba watira bajimbe ntago failing uramaze kuraba sinema aho umunyamerika atakaza urugamba ga Grace niyo mukiza gake yego rero mu masinema yose nabwiwe hari umuntu yambwiye ati Amerika yerekana force mu madomine atandukanye ni leta z'umwe za Amerika arimo gahungu gushika ku munsi w'igikereje gatandatu ibiharuro bikwira avuga amajambo arenga igihumbi birerekana ko imidari 86 bamaze ko beshira mu isakodo 86 24 y'inzahabu argent 39 na bronze 39 abona ko hariho kubijanye n'imidari y'umwaka n'imidari y'umujumbu bose barangana ifeza ni 31 urabona ko n'abafaransa ibyavuye mu nkino zo kuva ku munsi w'ejo nako byabasize hasi batakaje ikibanza cya gatatu bamanutse bageze ku kibanza cya kane unatubwira top 10 Grace no mu kizegene byifasha hariya mu Bufaransa muri Jeux Olympiques umugwi wa mbere ni igihugu ca mbere ni Etazini gifise imidari 86 ca kabiri ni Chine ifise imidari 60 Australia 36 France 48 Grande-Bretagne 46 Corée du Sud 26 Japon 29 Italie 26 Pays-Bas 19 Allemagne 17 niyo migwi nivyo bihugu 10 vya mbere Consolatero niyo muhimpundu ariko ndabona Canada nga yaje mu kibanza ca 11 ariko ikacigira imidari 18 eko bakaba bayirushije Allemagne yayirushije imidari y'inzahabu n'intuze n'ifeza dushimire Consolatero muhimpundu avuze ati muri commentaire ati Grace c'était ya kane bayita Seoul nuko nyene Arno ntabeshye ubahwe cyane barakuvugiye tubibutse ko igihugu cyo muri Afrika cyaje ubwa mbere ari Kenya Kenya imidari ine watu wa Ruto kule yego Afrique du Sud izege mu kibanza cya kabiri n'imidari ine nyene aho twabonye mu bakobwa birutse metero 5000 uwa mbere n'uwa kabiri bose arabo muri Kenya Francine niyo mukunzi akaza mu kibanza cya 15 uvuze Francine niyo mukunzi turabiye hano iwacu amakuru adushikiriye nuko
Egide Ntakarutimana nawe yasezerewe umunonotsi kaserukira Burundi mu zinkino za Jeux Olympiques. Egide Ntakarutimana yasezerewe ku metero 5000 akaba atarose ndetse n'akajya gushika muri 16 bagiye kubandanya, aho biboneka ko mu banonotsi 19 bariko barasiganwa yafashe umwanya w'10. Birumvikana cyane ko mu banonotsi batanu bari ko baraserukira Uburundi mu zinkino za Jeux Olympiques hasigaye umwe gusa, Francine niyo mukunzi, nabona ko agiye kubandanya nyuma gutsindwa ku metero 5000 agiye kubandanya ku metero 10,000 akazo kwiruka itariki 9 z'ukumunani. Tumukeze kuko kuva Uburundi buronka amahirwe yo kugenda muri Jeux Olympiques bamaze kuronka amahirwe yo kuronka imidari ibiri gusa. Batangwe mu 1996 bayaronkera hari ya Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Veniste Niyongabo niwe yaronse umudari w'inzahabu umaze kuboneka umwe wonyene hano mu Burundi. Tusibagiye n'umudari wa w'ifeza wabonetse muri 2016 uzanywe na Francine Niyonsaba ku metero 800. Reka rero twitege ko Francine niyo mukunzi nawe ashobora kuzana ikintu. Reka twimwifuriza amahirwe menshi mu gihe tubona yuko Uburundi nico gihugu conyene kitararonka umudari muri no Jeux Olympiques 2024. Cyo conyene gifise ubusa. Ariko reka tumwifuriza amahirwe, tumwifurize kuronka umudari natwe Uburundi serukirwa. Yes. Nuko ni nkino mu zindi discipline ubona ko n'umupira w'amaguru ibihugu bya Afrika bibiri, Maroc na kindi gihugu ni cyahe inde ibihugu byashyize muri demi final Egiputa byose burako byatsinzwe muri demi final. Ni Maroc na Egiputa bagiye guhurira mu nkino zo kondera umwanya wa gatatu. Birumvikana cyane ko ari umudari ucumba bagikondera mu gihe Ubufaransa bugiye gukina na nyuma na Espagne. Ni Ubufaransa bwaje gutsinda Espagne. Amakuru ya yumenyereza Thierry yahagire cyane mu wa Egypt cyangwa Misiri ati tugiye guhura n'abanyabrazil muri Afrika, ariko urabona ko byaje kurangira naho mugwi wa Misiri urabagerageje ndetse cyangwa igitsindo ku cambere ntibyabuje ko Thierry kumwe n'umugwi wa Ubufaransa basezerera nako batsinda Misiri. Kundi ruhande ni Maroc nyene yari yabyifashemo neza, kandi kitabujije ko uyu mugwi wa Espagne ubyifatamwe neza. Nuko mu yandi madiscipline tugiye kubona muri handball uyu munsi sahandwi ni metero 3 gwatanguye muri handball. Ubudagi buriko burakinana no Bufaransa. Ku rundi ruhande kinoza kuba rako kinobona ko gwaheze Egypt yakinye na Espagne. No kuvuga ko kundi ruhande ni Norvège ku no munsi saa 3 ni metero 30 Norvège zobikina na Slovenie. Mu gihe Denmark zobikina na Sweden isaha 11:30 muri basketball. Tugenda tukwakwanya n'urukino ruza kuba isaha 8:30 Espagne yakina n'Ububirigi mu gisa 12 Ubudagi bukina n'Ubufaransa. Ku rundi ruhande Serbia ikina na Australia, ariko kandi mugumwe rudendezwe muri basketball na Nigeria izokina cyane Nigeria izokina na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukino rukomeye cyane runo gahungu, urukino rukomeye cyane muri basketball. Nigeria akina na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaha 3:30. Birumvikana cyane ko ni n'urukino ubona ko abana bari barindiranye igishika, ariko kandi ushaka kubona biteze ko tushaka kubona umukinyi umwe cyangwa se babiri nakumugwi ushira kubyifatamwo neza. Kiri cyo kiragaragara cyane Arno Gahungu mu bizo muri discipline umupira w'amaguru ni Firmino Lopez akarabyifatamwo neza cyane, ndetse aheka umugwi wa Espagne. Ndetse ubona ko mu bitsindo batsinze Maroc harimo igitsindo cya Firmino Lopez, ariko kandi ni Firmino Lopez ubona ko yagiye yigaragaza neza muri izo nkino. Ubona ko afise kazuza keza mu gusaka igihugu wa Fulaleya wa Espagne n'umugwi wa FC Barcelona. Nuko tunabibutsa hano ku mugabane wa Afrika tukihari muri zino nkino za Jeux Olympiques na cyane mu mupira w'amaguru abamaze kuronka imidari y'inzahabu ni ibiri gusa, ni imigwi ibiri gusa. Ndavuga Cameroon n'umugwi wa Nigeria. Twiteye ko muri ino myaka iri imbere tuzosubira kubona umugwi wa hano ku mugabane wa Afrika utwara umudari w'inzahabu mu mupira w'amaguru, kuko twiteze hagati ya Egiputa na Maroc, ariko nako nta mahigwe yabonetse.
zose zavuyemo muri kimwe cya kabiri gishira icya nyuma nibyo nta mahirwe yabonetse rero kandi icyagaragaye Arnaud nabonye exploit ikomeye cyane y'umugwi wa Maroc. Yes, biragaragara ko ibihugu byo muri Pays Maghreb nibyo twabonye bakora bagira kaniri koshe mardes kukuntu batashe gushika kure, ariko kandi biragaragara ko dushobora kubona monte ikomeye cyane y'ibihugu uriko urabi umupira iki gihugu cya Misiri bakinye, urabona ko ari ikintu gikomeye cyane, ikintu ubona ko dushobora kubona Misiri nk'iyo twabonye mu myaka 2006 2008 2010 mu gihe aba bana bakiri bato boguma biyubatse uku kuraho muri zino nkino tuko turabona. nuko tugize isaha indwi zirenze 22 twava muri Jeux canke Jeux Olympiques. Ikindi kintu rekoro yakozwe n'umugwi w'Ubufaransa mu nkino za Jeux Olympiques hari haci imyaka 40 umugwi w'isoko y'Ubufaransa mu nkino nk'izi badashika muri finale, urumva ko ni Thierry Henry kumwe n'abakinyi bariko barabyifatamo neza, ndetse ari CV ikomeye cyane ndetse bishobora kumuha n'amahirwe mu myaka iza kunyiganyiza umugwi w'isoko y'Ubufaransa w'Ubufaransa ariyo Les Bleus. nuko ntandi twoja atari muri za transfer canke muri ino mercato estival kiravugwa hari ku mugabane wa Burayi mu nkino mu migwi itandukanye. Ndabona ko nuno munya Espagne Dani Olmo nyuma yo gufasha umugwi wiwo wa Espagne gutwara igikombe ca Burayi bakinira mu gihugu c'Ubudagi. Dani Olmo inyuma yo kubikora mu mugwi wa RB Leipzig. Dani Olmo inyuma yo gutsinda ibitsindo bimeze neza cyane. FC Barcelona yaramwegera ariko ntivyoroshe kugira ngo imukonvenke kumuzana hariya i Catalogne, ariko byaraye birangiye Dani Olmo gushika kuri no saha n'umukinyi wa FC Barcelona, n'umukinyi akina hagati anasatira, n'umukinyi yafatiye runini umugwi wa RB Leipzig. N'amafaranga menshi cyane nagiye kubona FC Barcelona itanga kuri no mukinyi, ariko sindi ko yarayakwiriye grâce niyo mukiza. Ikintu ca mbere Dani Olmo kuba agiye muri Barcelona nibaza ko yafere nziza cyane kumumenyereza. No munsi Hansi Flick araje afise tactique yo akoresha. Yes, kuba azanye no mukinyi yaramaze kumiga ko kenshi. Uribuka neza yuko aho abarongozi ba FC Barcelona bashaka kuzana Nico Williams wagashaka kuzana Dani Olmo, mugabo akavuga ati sishobora kuja hejuru y'abansumba. Kurabona afere ya Nico Williams iranse, aramenyesheje ko agiye kubandaniriza muri Bilbao. Mumenyereza avuga ati enfin darose Dani Olmo ikintu ca mbere nibaza ko ari muri tactique y'umumenyereza, kuko niwe mumenyereza ashaka abakinyi bari polyvalent, ashaka kumukinisha ahariho hose. Ahaca tubonende Dani Olmo muri Leipzig yarakina ku numero 10. Yes, bakamuhindurira akaja hagati akaja n'imbere hose yarakina. Kuno musagiye muri FC Barcelona nibaza ko ari ikintu ciza kumenyereza no kubakinyi bandi bazokinana. Ni deal nziza ku ruhande rwa FC Barcelona ndetse no ku ruhande rwa Deco directeur sportif mu wa FC Barcelona. Neko ndibaza iyo iyi deal iza gufailinga urugendo yari yafashe agana Leipzig twaje tuyaga yandi, kuko byaca bigaragara ko ibiteko biragira neza mujanye n'igwa n'igurisha ku ruhande rwa FC Barcelona. Kwibika ko uyu mukinyi n'umukinyi ubona ko twabonye yindi tushi ikomeye cyane nk'umukinyi sinzi bisindo byinshi muri Eho, ni Eho yamudugirije agaciro gakomeye ndetse na yindi visibility kundi gwego kumushira mu mugwa FC Barcelona bigiye kuzana kandi kantu na cyane ko bijanye na deal yo kurondera Nico Williams ni directeur sportif Deco isa nk'yamutaye ku amazi, ndetse nyuma yaho ku munsi wejo tubonye ibinyamakuru bigenda biragakwa ko bivuga ko Nico Williams yamaze kwandika ko yishimiye kuguma mu mugwi wa Atletico Bilbao. Ni byaravuzwe ko ni Atletico Bilbao urabye Inaki William uyu mukuru we yifuza ko idiwo hagati yawe na murumuna we iyo banziza cyane kugira ngo bashobore gushika kure ndetse no gufashanya mu nkino za Eho nako za izi nkino za Eho za UEFA. Iboneka ko naho nyene bashaka kugira ne gushaka kure, urumva ko ni deal ya failinze ku ruhande rwa Nico Williams kandi igenda neza ku ruhande rwa
rwa Dani Olmo bishobora gutanga umusaruro umeze neza. Abana bari baribaza bati Dani Olmo ni umuntu ki yamaze iki mu mupira w'amaguru. Dani Olmo urabona ko mu mazina yiwe y'ukuri ni Dani Olmo Carvajal, yavukiye aho bita Terasa hariya mu burengero bw'igihugu ca Espagne igenekezo ryandwi ukwezi kwa gatanu mu 1998. Dani Olmo gushika kuri no sabana ko afite imyaka 26 akaba kinishwa kuguru k'uburyo yatangwe gukina nk'uwabigize umwuga muri 2015. Yaraciye mu migwi itandukanye ariko aho yabereye umugabo na cyane cyane mu gutwara ibikombe ni yakinira umugwi wa Dinamo Zagreb hariya muri Croatia, aho yavuyeho atwaye ibikombe indwi na cyane cyane 4 bya championnat na 3 by'igihugu ca Croatia. Aje muri Leipzig avuyeyo abasigiye ibikombe 3, 2 by'igihugu c'Ubudage Coupe d'Allemagne na kimwe cha Super Coupe d'Allemagne gihe baheruka gutsinda umugwi wa Bayern Munchen. Mu mugwi inserekera gihugu wa Espagne banako nawe afite ibikombe 3. Abakiri bato batana imyaka 23 yarabahaye igikombe urabona ko yari Championnat d'Europe Espoir. Yarakiniye kandi Espagne Olympique urabona ko nivyo ntibatwaye igikombe bafashe umwanya wa 2021 ariko Espagne yabakuze yabahaye ibikombe 2 gushika kuri no saha urabona ko bamaze gutwara Ligue des Nations 2023 banatwara n'igikombe ca Burayi cyariko kibera hariya mu gihugu c'Ubudagi batsinze muri finale y'uno mwaka 2024. Mu bushimwe bwiwe ku giti ciwe canke distinction personnelle urabona ko yarabaye muri 11 baranze umugwi waranze Euro 2024 yari kibera hariya mu gihugu c'Ubudagi banako nawe nabaye nuwabonye igori gusumba abandi mu gashimwe ka MVP. Nuko nibatko Dani Olmo muri market tuvunaguye ibiranga ubuzima bwiwe nibyo muri rusange FC Barcelona giye kumukoresha ku ruhande rwo hagati. Kandi nico bamenya nuko yigeze kuja muri FC Barcelona kubera 2007 gushika 2014 no mwana wo muri FC Barcelona niba yaramayeho aragarutse. Ni comeback nziza ku muhira aho yahoze nibyo. Kundane ni Julian Alvarez jamaze kwandika n'umenyesha makuru Mutaliano Fabrizio Romano yamaze kuba yerekeza n'uyu munya Argentine yamaze kuba yinjira mu miryango ya Atletico Madrid. Ni diri nziza kuri Atletico Madrid. Nibatko nitwoca hirya no hino ni affaire ikozwe kandi ibaye reisi kuri Atletico Madrid. Umaze kubona uno Julian Alvarez ninde n'umuntu ki n'umukinyi nibatko afite talent ariko iyo talent yari ayifitiye ahantu byari bigoye gene ashobora kuyerekana imbere ya Bright Erling Haaland. Nibatko byari bigoye imbere ya uno musatirizi wa Argentine ni Martinez wa Argentine. Sinabona ngene yoshobora gutangura mu kibuga uno hitwa Martinez irindi nitwa nde ni uno musatirizi wa Inter Milan Lautaro Martinez. Sinariko ndabona gene iyo tana yiwe yoshobora kuyerekana haba muri Espagne haba muri Argentine haba no muri Man City yarakinira, ahubwo mbonye ko agiye kuronka umwanya ukwiye kandi wiyaguye muri Atletico de Madrid. Nivyo batanze amafaranga menshi cyane Atletico de Madrid kuko arayakwiriye. Bivokora kanoti kenshi bakora kanoti kenshi gashoboye gutangwa muri Atletico Madrid mu Man City ku bakinyi ikirasora bashobora kuba baguzwa kanoti kenshi miliyoni 75 z'amayero ndetse ubona ko hariho na bonisi y'imiliyoni 20 ni Atletico Madrid. Diego Simeone ubona ko beko baramuzanira amusumira neza ni Kolo Kalaga nawe nyine ubona ko yamaze bavuye muri Chelsea kwiyunga na Atletico Madrid. Nivyo Atletico Madrid nibatskora umugwi kuva ntangwe kumenya kuraba umupira w'amaguru ni Atletico Madrid bagira abasatirizi bakomeye cyane. Ndabona nka Edison Cavani yaraciye muri Atletico Madrid, ndabona ba Morata baraciye muri Atletico Madrid, ndabona ba Kuna Aguero baraciye muri Atletico Madrid, ndabona abasatiri basandukanye ba Griezmann hirya no hino ba Memphis Depay. Nibatkorero nabano bagiye kwiyongera kubo Diego Simeone yamenyereje. Nibatwata ni Chelsea kundi wa nayo no yamaze
ishaka nk'ukuta kuno ku mugwi wa Paris Saint-Germain nawe urabona ko yari mu mvuduko wo kurondera uyu munyanigeria Victor Osimhen. Chelsea nabo bati turashira ingorongoro ku meza. Victor Osimhen ndabona agiye muri Chelsea. Nariko urana ko umugwi ari kurasatira umurondera cyane wari Paris Saint-Germain. Ariko Paris Saint-Germain naragerageje ndaraba mvuga nti kuri niveau ya Victor Osimhen nivyo yoshobora gufasha Paris Saint-Germain gutwara Ligue 1 ariko bugiti ciwe yoronka iki Ligue 1 yo muhiki ariko nkamwe yo choosing kugenda muri Premier League yogenda muri Chelsea nivyo Chelsea biragoye gutwara Premier League imbere ya za Arsenal na za Man City ariko kugiti ciwe canke image yiwe isura yiwe yo igurisha pe sinzi class nawe geno bibona ariko ikintu kimwe ncangaruka nkabaza no musi Chelsea ifise abakinyi benshi b'amazina ariko nta musaruro bariko baratanga vyo mufasha iki kujayo ko nubundi agiye kucyara muri babandi nta musaruro bariko baratanga ahubwo je no muhanura kuja mu Faransa muri Paris Saint-Germain uri kura compara nk'amahera Chelsea ishobora kuronka igiye muri Big 4 ukacu compara n'amafaranga Paris Saint-Germain irongirose itwaye Ligue 1 usanga Chelsea iri hejuru yaragiye muri Big 4 n'umwaka oya iri kirabirondera bimaze kubona abakinyi iri kirazana umwaka weze nyari kwirabirondera Chelsea ikindi naje mvuga ko no ubwaje ngiye mu equipe mu Bwongereza ngiye mu kibanza cha Victor Osimhen je notera Chelsea niko yanyene je notora Paris Saint-Germain igituma naje no munsi kandi ni azoronka n'umwanya munini wo gukina uwo mwanya woronka sina wanse kandi n'igikombe cha Ligue ayo gitwara mugasi ndiko ndabona agiye kurivariza n'indi migwi muri UEFA Champions League ariko ari muri Paris Saint-Germain ikintu kimwe kuja hano irevwa amaherura yaronka muga umwanya wo gukina sikirenga kenshi usanga wicaye ku gatebe n'ahandi uzoronka umusaruro muke ukamuronka umwanya wo gukina kuko nimba uronka umwanya wo gukina performance iriyongera ko sikindi je no Claude nadutature oya abakunzi ba Hope Sports batwandikire muri commentaire Victor batwandikire muri commentaire Victor Osimhen muri ko murabona muri Chelsea canke acuzinga canke atora Paris Saint-Germain niheho bahamubereye niheho bahamwamvantage sunze ADN ya Chelsea itekeye ya kahise nk'umukunzi wa kera wa Chelsea kamye gahira abakinyi kandi yarigeze ko atarabo mumenyesha makuru yari umukunzi wa Chelsea tarabatizwa nk'umugwi ufisiyo tushe mwicu wa Maria abakinyi bakomoka muri Afrika ba Samuel aba Essien Michael Essien aba Didier Drogba ba Malouda Florent Malouda Salomon Kalou yaraciyeyo ibi byose Nangolo Kante mushike ibi byose Victor Osimhen yarabibonye ibindi arabibona ndetse byarabomoteye nico gituma Claude Makerere we nico gituma Chelsea kubijanye no kubaka amazina y'abakinyi bakomoka ni wacu kuri no mugabane iyoroshe kubaka visibility y'umukinyi kanaka gusumya muri Paris Saint-Germain sindagushigikiye abakunzi ba Hope Sports muze mudutandukanye muri commentaire twandikire mbega twandikire mu dutelefone je uravye abakinyi bari muri Chelsea Chelsea twarabonye iseze tutabeshanye twese ibyo Chelsea yakoze ingene yakina urabona ko Chelsea ntari kuraba muri mitendi zokina UEFA Conference League basiga fumi bani yakani ni ya gatanu muri Big 4 byaranse n'ivyari no gukunda turaba abakinyi bizi abakinyi ifise ahubwo amafaranga Chelsea hemba yiga fata abakinyi bose ikabagurisha ikaronka nka 23 wabonye kondirane Rafinha yabwiye ne umugwi uhariya muri Arabia Saudite witwa Al Nassr ati ndiko ndihweza jewe nka Rafinha wa Barca nguwe neza muri Barca FC Barcelona ariko Al Nassr nayo rena ko irubahuka pe miliyoni 100 ku meza no izi miliyoni Barca yari zikeneye ariko uri kuraraba Rafinha ko atalayi uri kuraraba n'urugero rwiwe uri kuraraba n'imyaka yiwe sindi ko ndabona ko yotora amafaranga paraporo ya visibility agiye hariya nivyo muri Saudi Pro League agafaranga rakaronka ariko azokaronka imyaka ingahe ariko kandi nibaze ariko twibuka yuko afite imyaka 27 Arno 27 ni mike cyane Lionel Messi afite imyaka ingahe Cristiano Ronaldo afite imyaka ingahe ataraheza carrière
ntagiye kuba mu myaka 40 Cristiano Ronaldo ariko areba bahize afite imyaka 32 ariko je turiko tuvuga kuri Rafinha sivyo umunyabrazil abanyabrazil nivyo kenshi na kenshi turakunda kubona bakunda agafaranga bakagenda hakiri kare muri ya migwi ibaha agafaranga par rapport ya visibilité canke berekana impano yabo aho ndakunda gutanga akarorero kuri Neymar Junior ndakunda gutanga akarorero ku bakinyi batandukanye Neymar Junior yagiye hageze ava muri FC Barcelona yagiye muri Paris Saint-Germain yes yavuye muri FC Barcelona ngenda muri Paris Saint-Germain kurekeza mu bihugu by'abarabu yes rero sindiko ndabona ko uno Rafinha hari bwagere ko nivyo ufite agafaranga uridoragoza ukavuga ati na Mbappe boza bagatanga offre ariko kandi gituma yikuta na Mbappe uribuka ko bazanye offre muri Paris Saint-Germain kandi biremewe ku isoko biremewe kubaza ati nangahe igihamba umugurisha aratanga ico gidanazo ciwe nibyo arashaka kwita kuri Pochettino afise amasezerano na FC Barcelona ushika mwaka 2027 ariko rero amaze kuba n'umugwi wa Arsenal Michael Arteta karamurondera ushobora kubona ko yoja muri Arsenal je nibaza yuko FC Barcelona uno musikeneye Rafinha cyane kurusha amafaranga nuko abakuru dukesha ikinyamakuru Marca ni vyaraye bigiye kumugaragara nyuma yo kugenda kwa Toni Kroos ava mu mugwi wa Real de Madrid ugiye kumusubirira cyane mu gutera amakufra nuno Kylian Mbappé lota kufra ibonetse nta guharira nta kuja hirya no hino ngo Grace ngo turamubona haje inyuma ngo azayitere Claude ngo azayitere ngo reka ngo ko tumwumvira akagongwe ko hadaherutse gutsinda uyu ngo reka tumuhe kufra ariko ikizoboneka cyose kuri kufra kizoza kwa Kylian Mbappé yarajejwe amabanga yo gutera za kufra imipira y'imiterekano ariko bana nabo bafite amakondisha akaze hano nko muri contrat yavuze ati jewe ndashize mu kano ka arakunda kwinjira ku makofra umugabo wapi ese nk'ubu yoca agenda 10 zose zikanga gusa ntaci bamaze kubivuga ntago bibabaje nk'ubuca penalty ntikunze kuboneka cyane ayo makosa erega na penalty ni kufra direct penalty uyihuje Grace reka ku explain uko numuhagarikiza ubiriza penalty uyihuje gatatu kane wo tubandanye birihuta kuboneka iryo kosa ariko kandi ntibinganya na kufra none ntibasinyiraniye nk'ubu bamaze kubitangaza ko ari wazozitera imagine zose 4-5 bice vya uzi ko no muri Vitaro umwaka uheze ari Fred yazitera Fred adahari yabayi ijya mu kapitene Jean ndayizi ariko jewe Fred no muhamahigwe menshi kuyitera gusumba Kylian Mbappé Fred yarazinjiza sha Mbappé mu Burundi Mbappé sindiko ndamubona ariko aratsinda amakufra cyane peut-être ma penalty yindi nkuru kiravugwa mu tuzitizo tubiri ati namaze kugaruka mu myimenyerezo ndafise igishika cyo gutangura ino sezo twagiye Bilbao ubu niko William yarahanzwe amaso n'abakunzi ba FC Barcelona n'idongo za FC Barcelona aziko abakunzi benshi ba Barca batubazi iki kibazo muri message ariko mu mwambaro wa Atletico Bilbao kuva hasi hejuru kuva ku mashesheti yanditse ko Atletico Bilbao kuva ku kirato cyanditse ko Atletico Bilbao ikabutura n'agapira yavuze ati reka ntange message no kuri Instagram hariko Atletico Bilbao ati nyohererewe kugaruka mu myimenyerezo kandi nifuza ko sezizo tugendera neza muri Atletico Bilbao ariko no iyo ubuzi icyo ushaka unezerererwa icyo ufise nta yindi swa ubusigaranye ariko baravuye ntiyashaka niko Williams ntiyashaka kuja muri FC Barcelona ariko abahinga bavuniye akagohe niko Williams ati itereni ntigaruke iyo yavuye atako nakajya uri kurahusha urabona ko aya mahirwe azosaba kumutwengera uyu musore
afise amaraso ibice 50% byo muri Ghana. je nibaza yuko Nico Williams ni umwana akiri muto aracafise amaraso yose nayo muri Ghana Claude Similice 50%. Nabivuze uko kubera ayandi maraso yaturuye ayashira hariya muri Espagne twabonye ayaza guterura igikombe ca Eho yakarafasha Espagne. Ariko bitarukanye na mukuru we Inaki we wabwa ati jewe nibatko ari imvugo ngereranyo koresha niyo nakoresha nisunze ibyo bintu byose ni nyene yakwepye Black Stars. Nuko nibatko rero choix iri clair canke yatanze message yumvikana matkumva abivuze uko yavuze ati reka mbandanize muri Atletico Bilbao. Nuko reka tuje muri kino citwa Soccer Champions Tour, ni rino higano riko rahuza imigwi ikomeye cyane yagiye kugirira imyimenyerezo yabo canke mu pre-season hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Navuga ati ewe Amerika wagendewe. Yes, Real de Madrid mwijoro ryakeye baraye batsinze umugwi wa Chelsea ibitego bibiri kuri kimwe, aho nagiye kubona Lucas Vazquez aho ipasi na Brahim Diaz yagishizemo icambere. Brahim Diaz nawe araza aratsinda, ariko witwa Noni Moadeke aho ipasi na Enzo Fernandez yashizemo kimwe cya Chelsea. Uyu muntu yamubonye Grace nako Chelsea avuga ati iyi niyo mpamvu ndonyikayo Victor Osimhen gwarukino rumeze neza runo gwarukino rumeze neza gwarukino utari kurabira mu idirisha rya gicuti twabonye abakinyi ba Real Madrid mu mwambaro w'umucungu babyifatamwe neza cyane, si ibintu byaje kuvuga ati ariko no mumenyerezo wa Chelsea bavuga Chelsea ihinduye abamenyereza benshi cyane kabisa. Nuno bamwita Enzo Maresca banako ari umutaliyano. Enzo Maresca abamuciye imbere ni benshi abamenyereza bagiye baca muri Chelsea. Amahirwe muri ko muramuha naya canke n'inzira ijanywe n'abandi bagiye imbere yiwe nawe agomba yicemwo mu mwanya muto w'imbona. Uno musi nibaza yuko yo barategura arabahijya avuga ati ujya mujyango ni wose yabandi reka hinishe mugabo nza ndawuraba nkuko nabibabwiye Chelsea niwo mugufise abakinyi benshi mugabo adatanga umusaruro. nawe urabibona uko ndayibona nimba uno musubiza ko Chelsea yatwaye Champions League ya mbere yarahusha ama Champions League mu mademi witi bakina amafinali na Man United, kwaje kubona batwaye ikombe cya Champions League mu mwaka wa 2022 tubona umumenyereza from nowhere Di Matteo yagize uku akubita igikombe Chelsea. Igikombe ngizo kirinje mu bubiko ni Xabi Alonso rero Chelsea bacha bavuga ati birashoboka kwaje kubona na demi mu mwaka wa 2021 ni uyu ari yavuye muri Bayern Thomas Tuchel aba tushigira kabiri. Rero siko ndabona uyu Enzo Maresca nibyo urabona ko nta Maresca ya Enzo Maresca yafashije Leicester City kuduga mu cicaro ca mbere cyane gose, hanyuma baca baramugomwa bamubwira bati wewe ufashije Leicester City kugaruka mu cicaro ca mbere, ukoze ibikora inka, ugarukanye uno mugwi ukunzwe cyane hariya mu gisagara ca Leicester, ariko tugukunze gusumba abakunzi ba Leicester City canke indongozi za Leicester City, reka tugushiremwe uburyo maze udukundira uzumenyereze Chelsea. Ngo waraje Maresca umutaliyano ariko niho nariko ndaza ngo Grace yamaze kumwereka ngo imiryango Grace reka nsubiremo uko yavuze umuryango wa reka gusubiriremo umuryango waciye umwo wasohoye abandi yantrene nawe awuraba ego kubera iki kuko Chelsea ifise abarongozi ni barongozi batasiporta defete yinuze y'aba coach. Yes uragize defete zitatu barakurungitse ariko uri kuramubonamwo defete uyu mugabo w'umutaliyano cyane avec n'abakinyi erega nimba umumenyereza wa mbere aje akamenyereza agakubita defete zingi bakamurungika uwundi araje bakamurungika, uribaza ko ikibazo kiri ku bantu uze kuba coach ahubwo ragaruke muri equipe kuko intsinzi ntiva kumumenyereza gusa irava no kubakinyi. Ushobora kuba ufise abakinyi benshi ntibaguha umusaruro ukaca wirukana abamenyereza cyane gose. Reka tugere ku rukino n'abakinyi batanye mu kibuga ku ruhande rwa Real Madrid. Thibaut Courtois ari mwigori, inyuma hariho Lucas Vazquez, Eder Militao, Antonio Rudiger, Fran Garcia, hagati Mario Martin, Luka Modric di capitaine we yambaye brassard. Mu kundi ruhande hari Dani Ceballos,
mu gihe Rodrigo Gaz na Brahim Diaz hamwe na Vinicius Junior ndetse bari gukingura ibitsina bya Sina Lucas Vazquez na Brahim Diaz abona ko bavuga ko anezerewe cyane mu gihe kundi ruhande ni Enzo Maresca kwa kwa Chelsea migoro ariho witwa Jorgensen nyuma Malo Gusto Lewil Colwill Badiashile Rich James niwe yambaye kapitana Romeo Lavia Fernandes Noni Madueke yashyize mu gitsindo cha Chelsea Nkunku Christophe yari imbere mu basatirizi na Raheem Sterling onako yari liste imeze neza ku mpande zose. Tunyarutsa cyane none ko imbere yuko twakira abanywanyi ku munsi w'ejo nyene FC Barcelona muri Soccer Champions Tour hariya muri Leta z'Ubumwe za Amerika yarayitsinzwe na Milan AC. Barona ko bari banganije bibiri ku bindi ariko bikoze kuri za penalty. Lewandowski kafunga lakini wakambulia patupu. Yasinze ibisindo byose. Yes. Ku rundi ruhande reka tubabwire ko no muri ino tour préliminaire ya Ligue des Champions cyangwa nako ni ya migwi ibandanya kugosorana cyangwa ibanza kugosorana imbere yuko ya migwi minini yinjira muri UEFA Champions League byari bibaye bari bageze kuri 3e tour ndabona ko umugwi wa Mourinho usanzwe umenyerezwa na Mourinho Fenerbahce warutsindwe na Lille we mu Bufaransa aho twaraye tubonye na bano bamenyesha makuru b'abarundi bari hariya mu Bufaransa ari bariko baraba n'urukino ale muhigwa akorera Kazoza FM Dorcas Germaine niho yarari nuno nisabwe ahuma akorera ejo kinyamakuru ejo ndabona ko iyindi migwi yari kirakina ndabona nka Malmo FF uva mu gihugu ca Swede barabibanganije bibiri ku bindi n'umugwi wa PAOK Salonique wahariye mu gihugu c'Ubugiriki Karabag barabatsindwe na Ludogorets bibiri kuri kimwe na Rangers wo mu gihugu ca Ecosse unganye kimwe ku kindi n'umugwi wa Dynamo Kiev wo mu gihugu ca Ukraine Salzburg wo mu gihugu ca Autriche batsinda Twente yo mu Suisse bibiri kuri kimwe rona ko n'inkino zibandanye n'uno munsi Slavia Prague baraza gukina n'umugwi wa Union Saint-Gilloise wo mu gihugu ca Suisse Slavia Bratislava nabo bakina na Apoel Nicosia wo muri Chypre ari mugwi ugoye gusoma bandugu witwa Jagiellionia Bialystok Jagiellionia Bialystok kuzokina na nundi mugwi nawe nyene Bodogin ni migwi rero urana ko ibiri kirakurakuranamo kugira ngo hasigare ya migwi 32 urukino rwa gicuti uri musi rukomeye Arsenal izokina na Bayer Leverkusen isaha imwe y'ijoro mu gihe Paris Saint-Germain izokina Sturm Graz Atletico Madrid akina Kiel FC mu gihe Aston Villa izokina na Atletico Bilbao Inter Milan ikina Al Ittihad twakure ku 62 22 55 62 22 55 tuyage ku makuru mwadushe twabashikirije uno munsi mu guterera canke mu kabaza ico mutatahukiwe nuko nijuremesha la voix d'espoir kuri micro ni Arnaud Gang turi kumwe na Claude Kwizera Grace niyo mukiza nyuma ya kamera ni Vianney Sabiyumva na Khalid Mugisha ndabona ubutumwa ari bwinshi cyane abana bari bavuga bati deba twaye tubahaye ati Victor Osimhen agende muri Paris Saint-Germain cyangwa agende muri Chelsea ariko benshi nako batoye Chelsea batoye Chelsea mugani bahisemwo aje muri Chelsea kubera akanoti kubera visibility cyangwa kugira aronka umwanya wo gukina nibaza gituma batoye Chelsea ni Victor Osimhen atangura umwanya wo gukina muri Chelsea naho bafise benshi Victor Osimhen ntiyobora umwanya akina Protewe yavuze ati yoja muri Premier League kuko Ligue 1 iri hasi ati ndi bururi ndiko ndabakurikirana Helson niragira ati naje muri Chelsea Shimirimana Innocent ati naje muri Chelsea bazogaruka muri Champions League na Premier League ngo ndabibyizeye Consolateur Muhimundu ati jewe no muhimnura kuja muri Chelsea akina Premier League kuko mu Faransa biba yihenze mu Bwongereza kuja muri Big 4 urarusha uwatwaye igikombe mu Faransa urabona yuko uyu Consolate yahagaze ku kintu cy'amafaranga ni yahagaze ku kuronka umwanya munini wo gukina
Allo. Aruno, Yes. ndamukiriza garasi. ndakuramukije cyane. Ndabira abakinnyi FC Barcelona imaze kugura. Mwaraye muronse witwa Dani Olmo. Dani Olmo. Papirana basogaruka ryari? Inde Pablo. Gavi. Gavi urabona ko igikosi cyo gukina mu mwaka uza arimwo. Yego murakoze nagenda bashimye. Urakoze cyane. Ariko ntiwatwibwiye uherereye? Desire mu Kamenge. Urakoze cyane mwirambira aho mu Kamenge. Ndabitse ko mwashobora no kwandika ubutumwa bwanyu kuri Facebook muri commentaire canke mwandike kuri no nimero twababwiye 62 22 55 96 na WhatsApp irakora hano. Kuri katwenza abantu benshi mu bijanye n'inkino ni Alex Padilla banako yamaze turayinanziye nkuru. Alex Padilla no wahoze akundana na Lamine Yamal. Twamubonye igihe cyane igihe yatwara Euro 2024. Asabona impamvu yatumye atandukana. Batandukaye kubera iyo mvo yaje iyo message yaje mu gihe Lamine Yamal yari yahagaritse kumukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram amuhora yuko yamusanze yabonye ifoto yicaye ku bibero by'undi muhungu. Yego mu nyuma urumva Alex Padilla yaje arasigura impamvu yoba yaratandukanye na Lamine Yamal. Ni Alex Padilla yagize ati ndiko ndaraba uyu muhungu Lamine Yamal nta bwigenge afise. Ndiko ndaraba uyu musore Lamine Yamal ari contrôler. Hari urundi kuboko kw'ababyeyi biwe kumushaka igitutu. Erega ntarakuze imyaka 18. Ndiko ndaza. Aravuga ati uyu Lamine Yamal nta kintu na kimwe yikura. Azi uyu Lamine Yamal n'imitungo yiwe yose yanditswe kuri mama wiwe. Ati nikimenyamenya nige twagendana turiko turi mu buruhuko yabanza gusaba mama wiwe kirengeze ko yarenza ko aravuga ati nubwo nashaka kugira mu modoka nziza ya Lamine Yamal mama we ntiyavyemera je yafatira taxi. Ikindi naco namayo yiwe Lamine Yamal yambaye muri match ifisi yasufise ligue ikontrolwa na mama wiwe. Ariko cyanibaza hajya mumenye mama nta gisumba umuvyeyi kandi burya umuvyeyi wo mu gihugu yavukiye ku butaka bwa Afrika akaja hariya hakurya aciye mu mazi nta na passport nta n'ikingorongoro aragiharura kandi n'ivyo biba bikwiye burya agafaranga igihe wakaruhiye si vyiza kugasesa. Kandi ikindi naco amo ugiye kuraba no mukobwa afise imyaka 21 Lamine Yamal afise imyaka 17. Yes. Hamva mama washaka kuba yaravuze ati ayi mukobwa ashaka kuba afise ubwenge bwinshi kurusha umuhungu wanje. Reka nkingire umuhungu wanje akiri kare. Ati ashaka kuvunura avana muri Barca akwegera hari. Nuko kagaciyemo numva ko bimeze nka insolite kandi numva ko nibiko biravugwa hirya no hino ku musore Lamine Yamal mura ko yigenje neza mu nkino za zindi gusaka igihugu za Euro bigenda neza cyane kandi nibaza yuko atari we wenyene kuko twarabonye Hakimu aje umugore wiwe nawe avuze ati reka tugabura amatungo asanga yanditse kuri nyina utubona yuko abagore bavuye muri Afrika ndetse biko biravuga ko ni uyu Alex Padilla urakoze cyane yayisinye kwita izina yamutaziye Lamine Yamal yamutaze ngo Lamine Ashraf Yamal Hakimi kubera iyo nyifato igomba gusa niya Ashraf Hakimi kubijanye n'ubutunzi bw'abakinyi. Ariko nawe uri umuvyeyi na Kylian Mbappe amatungo yiwe yose ari kwa nyina ni nyina ya control nyina aje kugira inuzeye kuvugana na equipe yindi ishaka kumugura tuvuga ati abahungu bafise amaraso yo muri Afrika bafise ba nyina baciye ubwenge cyane avuga ati reka tugire inuzeye ariko nawe uri umuvyeyi ni vyiza gukingira umwana cyane mugabe bitavuze mukakababaje ni akakantu k'imodoka ati jewe nshaka kugendera mu modoka nziza
murezanya ahantu ndiko ndumva mufate wewe na seri wawe mugiye mukabaye mwese akaca mufatira taxi nabo baburimo icyo kibazo reka tugijane muri fisi kibazo canke kwa Bera ndayobeze abana ababyeyi bezo umugeme mugwaruka kwa Florence ya Mureko baramutegura kwigwanako na cyane ko hari gihe gishika igitwa imitungo bika kandi nize ko iki gihe Lamine Yamal yes ni byiza ko aba control ni byiza ko aronka abahanuzi nk'aba bamuba hafi cyane nuko tugenda kwa Angel Di Maria inyuma yo guca mu bitandukanye nyuma yo gukorera ibikomeye mu gwa Benfica bamwongeye urana ko agiye kubandanya kinira mu gwa Benfica Lisbon gushika 2025 urana ko no mwaka umwe aho bavuga bati buryo no mukinyi yigenjeje neza canke yagize carrière imeze neza. Angel Di Maria ku myaka yiwe irikiraba ma 38 urana ko aracari muri carrière. Ikindi kiriho kiravugwa nuko Dani Olmo urana ko yafashe indege imeze neza ari kumwe n'abasanzwe bamurabira ivyo imitungo eka bamurabira n'ubuzima bwiwe bwo gukina muri rusangi yerekeza i Barcelona kugira ngo bamugirire ibipimo abumukinyi nyezina wa FC Barcelona urana ko ameze neza cyane. Deko bari kumwe Deko yavuze ati reka mve hariya muri gisagara ca Barcelona nigire mu Budage ndamutore n'indege ndamuza hano kano kazi ntikaba koroshe nuko abona ko muri we hari icyo atekeye bijyanye n'imikinire ni Deko iyo bija hose ari ku idiri kandi idiri bamutuma ariko zocamo inyuma yaho idiri kurondera niko William ndaciye ngumva ko nta kindi kintu yokora akakoreka icyajeje kandi iza ko ni inkuru nziza ku mugwi wa FC Barcelona. Rangiriza kuri no nkuru y'uno mukinyi yaraguzwe na Man United ariko ashikira mu mvune Leni Yoro no mu Faransa yavuze ati ari mu bitaro yandikiye message abakunzi ba Man United avuga ati siyo ntango nari nifuza kugira nje mu gukomeye nka Man United ati ukumbaga cyangwa ukunkora byagenze neza ati nshimira igene muri kumufata mu mugongo muri kumunyera ku rukundo rukomeye cyane bakunzi ba Man United ati uno munsi ndiko ndatora ka mitende ati tuzosubira duhure vuba ati Imana yabikoze God did message ikomeye cyane ikomeye cyane kundi ruhande ni Vinicius Junior nabanyene yagerageje kuvuga ijambo rikorera kijya nino n'ibinyamakuru bitandukanye sinko two kwakira no munywanyi amahoro neza Ega ndabaramutse mwe na Garasa na Korode na Runo amahoro neza muri bande muherereye ga munywanyi ndiramutse nga mu Kigobe namo ni sawa ego ni sawa Garasa muyaga makinga mu Kigobe nameza kweri acagatero n'ubuhari kafashe yego icyumvira canke intererano muri meza jengo nta bakinyi batatu barakara kanke wao kena tuzohura na atatu zokira cyari komite tuzokinira tuzokina ryari message ngo ziba batwaye Nizigiyimana nde Ismail batazira Semele yamatwe genda mu Rwanda muri Etenseri warukina tuzokina harukino rushobora kuba muri weekend bahura na Flambeau du Centre ariko ntibiraba confirmer ku munsi wa gatanu tuzobibabwira imbere y'umwanya n'ima y'umwanya ntabakira umwanya kuri Vinicius ubona ko yishimiye umuzo wa Kylian Mbappe yavuga ati bizogena neza cyane ngo nakundi nako yamaze gushika yari kuvuga yavuze ati tugiye gukwinana kandi ni vyiza ko tunabana ndetse ni Jamali Musa nawe nyene yagize icyavuze hariya mu wa Bayern Munchen ndibaza yuko Real Madrid igiye gukomera cyane ariko cyane muri Ligue des Champions ngo bafise agatse ko umugwi Real Madrid ufise umugwi mwiza ariko ava ko ngo kuri bobo ataco bibabwiye cyane kandi batarabira kuyini migwi nuko nize ko ari bivugwa n'abakinyi batandukanye hirya no hino. Yes, mwakoze kubana natwe mwebwe mwari kubona twumviriza muri atandukanye kandi muri no mu bitandukanye yari Grace niyo mukiza Claude Twidena na Jarno Gahungu nyuma ya kamera ni Vienesa biyumva ari kumwe na Mugisha Khalid tubabwira ati bye.